bavukanyi mwese muri hano, imbere yo gutangura iki kiganiro ndipfuza ko twohera ku ijambo ry'Imana, na kare niryo shingiro y'ukwemera kwacu. Ijambo ry'Imana tugomba dusangire duhereko turisanga mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Luka Mweranda kuva ku kigabane kigira kabiri gushika kuva ku karongo ka 36 gushika ku ka 51. Rivuga riti: bahejeje kurangura ibijanye n'itegeko ry'umukama, basubira mu bugarire mu gisagara cabo Nazareti. Nuko rero umwana arakura arakomera, yuzuye ubwitonzi n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nawe. Uko umwaka utashe, abavyeyi biwe bahora baja Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pasika. Aho Yesu amariye imyaka 12, adugana n'abavyeyi biwe Yerusalemu nk'uko bama babigira ku munsi mukuru wa Pasika. Iminsi ya Pasika imaze guhera, barataha. Umwana Yesu asigara Yerusalemu, nabo abavyeyi biwe batabizi. Bagira urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari kumwe nabo bazananye. Baraheza baramurondera mu nshuti no mu babanyi, bamubuze hose basubira Yerusalemu kumuronderayo. Hashize iminsi 3, bamusanga mu gisengero yicaye hagati mu bigisha, abumviriza yongera babaza. Abamwumva bose baratangazwa n'ubwenge bwiwe n'ibyo yishura. Bamurengutse ko baratamarirwa. Nyina wiwe amubwira ati: mbega mwana, watugize ibiki? Raba twe naso turi mu maganya turakurondera. Nawe abishura ati: mwandonderera iki? Nimwari muzi ko mbwirizwa kwama mu bikorwa vya Data. Mugabo rero bo ntibategera iryo ababwiye. Araheza amanukana nabo, agenda i Nazareti, arabagamburukira. Nyina wiwe nawe akaguma azigama ayo majambo yose mu mutima wiwe. Yesu arakura, akurana ubwitonzi, igihagararo n'ubutore mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Twakirize yompi inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavyeyi ndemesha z'imikangara y'Imana, mikangara y'Imana, namwe mwese bana mutwumviriza, tugira amahoro ya Kristo. Iki kiganiro tugomba guherako, tugomba tugitumbereza hakurikira umuhamagaro w'ubutumwa bw'abamisionari ku mwana wese yabatijwe. Tugomba guhera ku ntangamarara, hama ubwa mbere tuzirikane uruhara rw'umwana wenye n'ubwiwe mu gushigikira umuhamagaro wiwe. Ubwa kabiri tuzirikane uruhara rw'abavyeyi mu gushigikira umuhamagaro w'abana. Ubugira gatatu turahavura dusoze. Twaraye dutanguye guhimbaza yubire y'umwakaka y'ubutumwa bw'imikangara y'Imana ku rwego rw'igihugu cacu c'u Burundi. Hari Bujumbura ku kirimba ca Bikira Mariya ku musozi wa Siyoni Gikungu. Turavyibuka nyenicubahiro Musenyeri Mikaeli Ntuyahaga, umwepiskopi wa mbere w'umurundi yashinzwe kurongora diocese ya Bujumbura, agendeye mu gihugu c'Ubudagi akibonera ingene abana b'imikangara y'Imana bari ku kivi. Yagarutse acatanguza icese imikangara y'Imana hari ku igenekerezo rya 6/0 mu mwaka w'1975 ku munsi mukuru wa Epifaniya. Mutamwumva rero yuko mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza w'2025 imyaka 50 izoba irumanye neza imikangara y'Imana ivutse hano iwacu muri Eklezia y'u Burundi. Ubu rero hageze ko twugurura iyo yubire ku rwego rw'amadiyoseze yacu n'amaparuwasi yacu yose. Aho iwacu uwo munsi mukuru tuzowuhimbaza mu kanyamuneza hirya y'ejo ngaha muri iyi paruwasi ya Murehe. Murabizi tugize iminsi tuvyitegurira mu gisabisho c'iminsi 9 tuzorangiza ejo aho bukera. Iki kiganiro rero kije kudufasha kwitegurira uwo munsi mukuru, kije kudukabura ngo twitangire ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza duhereye muri Eklezia yo haziko na kare ngo iziza guhona zama zihera mu ruhongore. Iki kiganiro gifatiye ku muhamagaro w'ubutumwa bw'abamisionari ku mwana wese yabatijwe, kigomba kutwibutsa uruhara rw'umwana n'umuvyeyi mu kuvomera no mu gushigikira umuhamagaro. Ubwa mbere
uruhara rw'umwana mu kuvomera no mu gushigikira umuhamagaro wiwe. Bavyeyi ndemesha z'imikangara y'Imana, mikangara y'Imana mwese, bana mwese mutwumviriza, muravyibuka haraciye imyaka inirenga twinjiye mu mwiteguro w'uru rubanza rw'iyugururwa rya yubile. Icivugo caduherekeje muri iyi myaka 5 cari iki ngo umwana wese yabatijwe n'umutumwa wa Yezu Kristo mu Burundi no ku isi yose. Twararonse intumbero y'ubwo butumwa muri iyo myaka 5 niyo nagira ngo nibutse. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 twasabwe kuzirikana ko umwana wese yabatijwe ari umutumwa wa Yezu Kristo imuhiri wabo. Mu mwaka wakurikiye wa 2022 twazirikanye ko umwana wese yabatijwe ari umutumwa wa Yezu Kristo mu mubano rukristo asanzwe abamwo. Mu mwaka uhetse w'ibihumbi 2023 twazirikanye ko umwana wese yabatijwe ari umutumwa wa Yezu Kristo kwishure asanzwe yigako. Muri uyu mwaka naho twaraye dutanguye w'ibihumbi 2024 turiko turazirikana ko umwana wese yabatijwe ari umutumwa wa Yezu Kristo muri paruwase yegukira. Mu mwaka uza tuzozirikana ko umwana wese yabatijwe ari umutumwa wa Yezu Kristo kw'isi yose. Turi rero mu gihe cyo kwirimbura ngo turabe ingene ubwo butumwa twaburanguye gushika ubu n'ingene twobuteza imbere gusumba uko twahora kugira ngo buranguke neza. Uruhara rw'abana ubwabo n'uruhara rw'abavyeyi n'intange. Imana turavyibuka mu kurema umuntu yamuremye imufitiye umugambi kandi umugambi mwiza w'urukiza. Iri jambo Imana yabwiye umuhanuzi Yeremiya riratwerekeye twese aho yagira iti imbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi, utaranavuka narakwitoreye ndakugena nguba umuhanuzi w'amakungu. Yeremiya ikigabane ca mbere akarongo ka 5. Mwibatisimu twahawe twabaye abasaserdoti abahanuzi n'abami kandi twahamagariwe twese kuba beranda. Ubwo bweranda umwe wese akabushikira yitavye umuhamagaro wiwe ari kuba umusaserdoti uwihebeye Imana canke uwubatse rukristo. Kugira ngo umuntu ashobore gutohoza neza no kuvomera neza umuhamagaro wiwe bisaba ibintu vyinshi. Abarundi barayamaze bati Imana yamigira imaniye. Umwana n'ingabirano duhabwa n'Imana kandi uwo mwana arabwirizwa gushigikirwa mu buzima bwiwe kugira ngo aronke akuze ingabirano akeneye gushaka ry'Imana kuri we riranguke. Arasabwa rero guteza imbere izo ngabirano mu kwitwararika kwiga, gusenga, guhurumbira amasakaramentu, kwitanga mu butumwa bw'imihari n'imigwi y'ubutumwa, kwitanga mu bikorwa by'urukundo, mu gufasha abagowe n'abari mu ngorane zitandukanye. Aritwararika gukurikiza akarorero ka Yesu yamba mu bikorwa vya Manase. Twabizirikanye mu nkuru nziza twahereyeko aho abavyeyi biwe bamurondera bakamara iminsi 3 yose bataramutora. Yishuye ati mwandonderera iki? Nimwari muzi ko mbwirizwa kuba mu bikorwa vya data. Umwana agomba kwitwararika nawe nyene umuhamagaro wiwe. Arahavura kubaha abavyeyi n'abarezi biwe nka Yesu. Twumvise ko Yesu yahavuye agakura kurana ubwitonzi, igihagararo n'ubwiza mu maso y'Imana n'abantu, agamburukira abavyeyi. Gutyo nka Yesu umwana wese arahamagariwe kugamburuka impanuro z'abavyeyi kandi akagerageza no kubigana mu vyiza bamwereka. Ariko nivyo tubona muri iki gihe ca none haribonekeza intambamyi nyinshi cane zotuma abana bahusha umuhamagaro wabo, bagahusha ico Imana yabageneye kuva ikibarema. Nagomba nce ku masonga bikeyi mu bishobora gutera ingorane bigatuma umuhamagaro umwana ashaka gushikira atawushikira. Icambere no guhahamira amatungo n'amarongo ivy'iyisi. Hari abana benshi baheba kwiga ngo bategure neza kazoza kabo, babitumwe no kuja kurondera ubuzi bubazanira amahera, baramuka bayaronse naho bakayamarira mu vyo bambara, mu vyo bafungura no mu vyo banywa, bibaza ngo ubuzima n'ubwo.
amategeko. Ngaho iwanyu sinzi ko vyoba bihari, mugabo ahandi turabona ko bihari. Ikigira kabiri ni inyigisho zihubisha abana. Hari abana bahanahana inyigisho zitarizo, abavyeyi ntibamenye igituma abana baguma bahindana mu migenzo yabo no mu nyifato zabo. Vyinshi vyo muri izo nyigisho bica kuri bwa buhinga bwa none bwo gutumatumana kw'amakuru. Ubugira gatatu, kwanka guhanurwa no guhanwa. Abana bamwe muri iki gihe bakura badashima ubakebura canke ngo abahane, bagomba kubaho uko bishakiye no gukora bonye nico bashatse uko bagishaka, bakibagira wa mwibutsa w'ikirundi ugira uti agasozi k'intabarigwa kahiye abagabo babo. Ubugira kane, guhahamira ubuzima bworoshe no guhunga uburuhe. Hari abana benshi muri kino gihe batinya gose ibikogwa, cane cane ivyo baruhisha bikabatuma bananigwa, bagashima rero kuguma bikinira, bagashima kuguma bitemberera, bagashima kwiberaho ataco bakora. Muhora mubibona mu buruhuko niho bikunda kuboneka, umwana akavyuka yiyoza neza, haca akabaza abavyeyi ngo mbe natwo mwaraje, ngo zana fungure ndashonje. Abavyeyi baheza kubimuha bagafata agasuka bagiye gukora, nawe agafata amazi yiyoza ngo agiye gutembera. Ino sinzi ko bihari, mugabo akari mu mpene bama bavuga ko ariko kari hehe, nta manino wosanga zihari mu bwo buryo. Aho hose rero abo bana bameze uko barakenera gose impanuro, bagakenera n'akarorero keza. Izo mpanuro nta handi ziva atari ku bavyeyi n'abarezi no ku bana bakuru baheza bagahanura bakarera barumuna babo. Ni kw'iyo mvo nagomba ubu naho tuyage kubijanye n'uruhara rw'abavyeyi mu gushigikira umuhamagaro w'abana. Turabizi indero runtu iva hasi, eka mbere n'indero rukristo iva hasi. Kugira ngo abana bakurane ukwemera n'umutima w'ubutumwa bisaba ko babifashamwo kuva bakiri bato. Abavyeyi barabwirizwa kwigana urukundo Yesu yamanira abana. Twibuke aho Yesu yavuga ati nimureke utwo twana tuzi wanje nimutubuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubwo abasa natwo. Mu nkuru nziza ya Mariko ikigabane c'10 akarongo k'14. Birabereye ko abavyeyi borondera akanya gakwiye ko kuba kumwe n'abana babo bakabayagira, ariko kandi bakabumviriza. Nivyo mubona kubera ubuzima bugoye n'imirimo myinshi ifatira abavyeyi, ahatari hake ako kanya karabura kandi karingira akamaro cane. Ego niko hari igihe c'ubuzima abana bacu bagerako bakabaza ibibazo vyinshi mbere bigoye no kwishura, ukamengo bariko baratwigorera, ariko birakenewe ko no mwico gihe nyene tubaronderera akanya tukabumviriza. Abashinga ntahe ako kanya ntibakunda kukaronka kuko bagorobeza hamwe n'abandi batera ryarenga na karengo ntibaba bari buteke, ahandi niko babivuga. Mugabo ako kanya bo karondera ntibame bateramira mu bandi bagabo, bakarondera akanya abana ko bakarusho cane, abana bakamenya ibitari bike nabo bakabumviriza, bakabaha intumbero y'ubuzima. Abana rero ntitubinyungushure, tubegere, tubabe hagufi, tubahanure, tubumvirize. Abana barakeneye kandi ko abavyeyi babo babaserurira urukundo babafitiye. Erega na Yesu yarabiduhaye kwa karorero aho yagira ati abana yarabapfumbatiye arabahezagira abubika ku biganza. Mariko 10:16. Umwana nivyo mumaze kwibonera, amaze kwiyumvamwo ko akunzwe n'abavyeyi, biramufasha kubugurukira no kubagamburukira. Twibuke ivyashikiye wa mwana yahava bumuhanuza akomeye Samuweli ko yagiye guhanuza umusaseredoti he. Abana kandi barakeneye kumva ko bafise agaciro n'iteka. Bavyeyi nitwitwararike gushimira abana bacu igihe bakoze igikorwa ciza, igihe bigenjeje neza, birabafasha nabo nyene. Tubafashe kwama bibuka ikibanza c'Imana mu buzima bwabo. Birakenewe kose ko umwana yigishwa gusenga neza kuva akiri muto, akigishwa gusoma ijambo ry'Imana, ataramenya gusoma bakarimusomera, akigishwa uruhara n'akamaro k'amasakaramentu mu buzima bwiwe. Nzokwama ndavyibuka si vuba, nari nkiri umwana twari kurima mu myaba, hanyuma hageze gufungura
gushyingura abantu bari bagikundana baca begeranya impamba abari hamwe bakegerana, abana bakabahereza impamba zabo ku ruhande, abakuze nabo bagasangira. Hari umugore yari afise umwana mutoyi yonka, yoba yari afise nk'umwaka umwe n'igice, maze umwe mu bo twariko turasangira abona bapfunduruye ibiryoshe, aca bitamwo intoke ngo yumvirize. Uwo mwana yaturikishije arira nk'uwo bacumise. Tubaza nyina wiwe tutumbega umwana bayiki. Nyina yagize ati wacu twaramenyereye ko atawukora mu mfungurwa adasenze, nimusengera imfungurwa. Burya cahora yabonye uwo mugore abikubisemwo intoke adasenze. Niko vyagenze, twarasenze ako kana gaca gakora ku rumenyetso gutya katabizi, gaca gasa nk'akatwenga kihanagura amosozi, amahoro barabonetse. Nivyizana vyaciye bitwereka ingene uwo muryango ukunda igisabisho kandi ugikundisha abana batanguye kwigenza nabi, tukabona batanguye kugira ivyo tudashima, rimwe na rimwe mbere bakanka kuduherekeza gusenga mu misi. Nitubabwire tubitondeye akamaro kavyo, kandi ntibizogenda uko nitwaza turahera ku bana bakiri batoyi barya nyene umengo baratwigorera mu misa, tubazana kugira ngo bakure bamenyera gusenga. Bavyeyi mugomba ko abana banyu badahusha umuhamagaro wabo mu muryango wanyu, nimutegere ko mubwirizwa kurondera akanya mu gatondo n'imiburiburi no ku mugoroba ko gusengera hamwe abana ariho bari, mubigisha ibisabisho kandi nabo nyene mubaha akanya ko gusengesha. Muhora mubona ingene abana baryoherwa iyo haje abashitsi muhira, mukabwira umwana muti ni uramukiwe gusengesha, naho yobihusha aba yabikoze kandi Imana irashima. Umuvyeyi wacu Papa Yohani Paulo wa kabiri yanditswe mu gitabo c'aberanda, yarandikiye ikete abana b'isi yose hari kwigenekerezo g'13 Kigarama mu 1994. Yanditse ati: ndabasavye bana mwe musabire imiryango yanyu y'amaraso, musabire n'iyindi miryango yose. Nka Papa ndabasavye nshimitse ngo munsabire kandi mumfashe gusenga, mumfashe gusaba, dusengere hamwe, dusabire isi yose. Yarongeye ati: igisabisho c'abana ni mubimenye mwese gifise ububasha bukomeye cane imbere y'Imana, kuko abana murabizi iyo bagize umwizero bawugira wose batavanguye, barizera Imana gose, nico gituma ibumvira. Muri iryo kete Papa aributsa ako hariho abana babaye aberanda, abo yibutsa ni nk'aba Tarasisiyo, Muvunyi w'Ingendanyi, Agata, Anyesi, Bernadetta, Tereziya, Francesco na Yasina. Erega abana bacu nabo nyene bazobaberanda bahereye kuba bakiri bato. Muri iryo kete aravuga n'ibijanye na Tereziya mweranda w'umwana Yesu. Muramuzi uwo Tereziya yari afise umutima wagutse, yagomba kuba umusirikare agwanira Kristo, umusaserdoti bitari bukunde ko yari umwigeme, akumva yo kwirisa agashinga umusaraba wa Yesu hose. Yari yabivomye mu mikangara y'Imana yinjiyemwo akiri mutoyi. Twibuke ko na Yesu yadusavye kwakira ubwami bw'Imana nk'uko abana babwakira. Mariko 10:15. Abarundi bati izo zose mubona zibiko uyu munsi zaramagi. Twitwararike indero y'abana bacu, tubafashe kwitegurira kazoza kabo mu kuvomera umuhamagaro wabo. Ego niko indero y'ubu ntiyoroshe, ariko tuvyitangiye birashoboka. Mu gusozera, bavyeyi ndemesha z'imikangara y'Imana, mikangara y'Imana namwe bana mwese mutwumviriza. Mu gusozera iki kiganiro twagomba tugaruke gatoya ku ntumbero twahawe n'umwepiskopi ajejwe iki gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza c'ubutumwa bw'ibikorwa vya Papa mu nama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi. Yavuze ati: turipfuza ko abana b'abakatolika babatijwe bose bo kwinjira mu butumwa bw'imikangara y'Imana kugira ngo baharonkere indero nziza kandi baharonkere akaroro keza, bagakwize no mu bandi bana. Nagira mfatira aho rero mbazi ngahi wanyimure abana bose bari mu mikangara y'Imana, abana bose babatijwe bari mu mikangara y'Imana. Imana ibahezagire, mwarategereye. Uwo mwepiskopi yarabandanije agira ati: turateye akamo rero abakristo b'abakatolika bose ngo bumve ko bahamagariwe guhimiriza abana babo babatijwe ngo baje mu mikangara y'Imana kandi bitange mu ivyo bikorwa. Irindi jambo ntogenda ntagarutse ko ni rimwe Yezu yavuga ati: uragowe wasiwe kuko ibitsitaza biri muri wewe ari byinshi. Yarongeye ati: yego ni ngombwa ko ibitsitaza bibaho, ariko aragowe
wawe w'igitsitaza kizovako. Matayo 18:4. Dufashe rero abana bacu kudahitanwa n'ibitsitaza vya kino gihe bigenda mbere vyongerekana. Bimwe nari nabivuze mu gice ca mbere, mugabo hari n'ibindi namwe mwibonera. Tuzobishobora nitwitwararika igisabisho, tukitwararika indero y'abana bacu, nawe yoba umengira kiratunaniza, tukebereka Imana, tukabakundisha ibikorwa vy'urukundo, niho tuzoba turiko turabafasha kumenya ico Imana ibashakako. Bamwe muri bo bahavure bitaba umuhamagaro wo kuba abasaserdoti, abandi bitaba umuhamagaro wo kwihebera Imana, abandi bitaba umuhamagaro wo kubaka Rukristo. Ejo turonka abasaserdoti benshi kandi beranda, abihaye Imana benshi kandi beranda, ingo zubatse Rukristo nyinshi kandi nyeranda. Murakoze cane.